Nitwa Didas Nizigimana ku mutumba wa Bugenyuzi komine Bugenyuzi ntara ya Karusi nije sanzwe nariyumviriye kandi nongera ndashiraho kino kigo nise Rabbit Vision in Burundi no kuvuga indoto y'iterambere ry'urukwavu mu Burundi. Natanguriye ku nkwavu nke cyane ariko uno munsi ngeze ku nkwavu zishika 72 ziri mwa kino kigo. Haruhande yizi nkwavu 72 ndafise ikindi kigo no kwita agence ya kino kigo iri muri komine Gihogazi. Ico kigo kirimo inkwavu 32 haruhande yaho ndafise inkwavu zishika 28 nashoboye guha ikigo nashoboye guha koperative sangwe yo ku mutumba wa Muramba na hefo yaho kugira ngo iyo koperative y'ugwaruka nayo ishobore kwisuganya mu kijanye n'ubworozi bw'inkwavu. Muje uno munsi maze kugurisha inkwavu zishika zaba bagatoyi inkwavu amajana 25 ku hoteli la Giraffe iri ku mugwa mukuru w'intara ya Karusi n'inkwavu zishika amajana 2 n'izindi zashoboye kumanuka i Bujumbura nk'inyama ku hoteli yitwa Kigabiro Bar yo mu gisagara ca Bujumbura. Nashoboye kumugushora i Bujumbura kuborozi bari batanguye gutanga ubworozi bw'inkwavu n'undi mworozi wundi wo mu ntara ya Cibitoki nabo nyene yashoboye gutora ngaha imbuto zitari nkeyi kugira ngo niyumvire ubu mugambi. Si ibintu vyaje vyoroshe, ni ibintu vyaciye mu ndoto za kure kandi ni ibintu vyaciye mu ntambuko zitari nke ko natanguye norora udukwavu tw'ikirundi ndatwororana n'ugwaruka twava hamwe ku mutumba wa Gihogazi komine Gihogazi mu ntara ya Karusi nyene aho nari nsanzwe mvuka nibo twatanguranye tworora udukwavu tw'ikirundi. Ntangura kubona turarondoka ntangura no kwiyumvira umugambi ntangura no kuja ku buhinga ngurukana bumenyi nka Facebook na YouTube n'izindi. Ntangura kubona mu bindi bihugu ubworozi bw'inkwavu ntangura kubona yuko ari umugambi kandi ari igikorwa gikomeye coza giteza imbere igihugu kigateza imbere n'uwashoboye gukora uwo mugambi w'ubworozi bw'inkwavu. Ayo haho naciye ntangura kugereranya uravye inkwavu ukaraba inkoko ukaraba inka ukaraba n'ingurube mu nyuma mpavura sanga ubworozi buzi imbere y'ubundi ari urukwavu nubwo benshi no munsi ijukira inkoko canke ingurube ariko mugabo ubworozi bw'inkwavu nabwo nasanze mbere jewe kubwiwanje ndavyemeza neza ari ubworozi buzi imbere y'ubundi bworozi hano mu gihugu kuko korora inka si umuntu wari wese ashoboye kuronka amafaranga yo kugura inka. Si umuntu wari wese ashoboye kuronka ikibanza cyo kurima mu bwatsi agaburira inka dufatiye no kuri itegeko ryo kugaburira ibitungwa mu ruhongore. Naho nyene korora n'inkoko murazi ko zizimvye n'ibiryo vyazo zizimvye mbere n'ingwara zikarira cyane inkoko ariko izi nkwavu dufatiye ku kuntu zirondoka no kuntu zishobora gutanga umwimbu wazo n'ingoga turemeza neza yuko urukwavu rushobora guteza imbere cyane umuntu yagoroye gusumba ibindi bitungwa kandi mu mwanya mutoyi. Akaba ari naho mbere duhana urugwaruka yuko cyane gotangura kwijukira ubworozi bw'inkwavu. Kujanye n'ubutunzi urukwavu mbere niwo kugira wibaza yuko urukwavu bwabundi rushobora gutanga amafaranga cyane rushobora kuvamo amafaranga nkayo maze kubona. Uravye nkizi zonyene fise ngaha ndasumva umuntu afise inka y'ifirizone. Ndasumva umwa y'ifirizone kuko iyo firizone kugira ashobore kuyikama ni imyaka myinshi, kugira ashobore kuyikama ni ivyatsi byinshi. Mugabo aha mwabonye nka iwanje ishashi imwe korora igeze gutunga rushobora kuyikora ngaho utamaye 16,000 utamaye makeyi ni 12,000 urukwavu rugeze gutunga rucutse neza kandi rugeze kwima. Ucufata rero kwaza nkwavu nababwira ugacugwiza ni 12,000 15 ku rukwavu rumwe kira noneho n'umuswi ucutse aha udafise 5,000 canke 8,000 mushobora kuwukura ngaha ugacufata kwa rugero zirondokako. Rero ngaha nko kujanye n'ubutunzi iyo ngurishije womengo n'umuntu yashoye inka, womengo n'umuntu yashoye impene zitatu, womengo n'umuntu yashoye uguri gw'ibibuguru vy'ingurube yashoye kudandaza. Rero urukwavu rurinjiza amafaranga cyane mbere haragera n'igihe rugasumba n'ibindi bitungwa. Abandi bakora iyindi mirimo dufate nk'abakozi ba leta, abadandaza, abikorera twabo, abarimyi barashobora gutunga inkwavu kuko urukwavu
ubwago rufungura kabiri ku munsi no kuvuga mu gitondo urugaburiye sasi turashobora kubaca ukaruha amazi ku mugoro ugasubira ukarugaburira kandi ni rukwavu rutazokugira gwabira ntigwigera ruca ngo ruve mu nzu wagubakiye gwiguma gwitekaniye iyo baruhaye ivyo gwirira ntangorane nimwe bisanzwe umuntu arashobora ubworozi bw'inkwavu arashobora kubufadikanya n'ibindi bikorwa byoroshe kuko rufise amasarurira rukagira kuko urukwavu ku murango rubagwiruhukiye ku mugoro ugasubira ukaruha ukararura rya mwijoro kandi nta n'ikibanza rukugoza ntigwabira ngo rurashonje canke ngo rugutera urwamo ugwaruka gwahejeje amashuri ikintu narubonye ko benshi baracari mu ntumbero ya kera ariko ndatubahanura yuko bova ibuzimu bakaja ibuntu kuko buke bushikana umusiba ku mugezi kandi umuntu ari umubumvyi iyo yatanguye kubumba benshi rero baramara amashuri yamaze kumara amashuri bakaronka ama lisanse bakaronka amadoktora ugacumengo bazoca baronka ubuzi bwa leta murabona ko atabwo tubahanura rero kwijukira iyi migambi na cyane ubworozi buto kugira ngo batangure buke bagende baraduga dufate nkabiga mu wa gatandatu canye bari mu mashuri yisumbuye wotangurana n'inkwavu zibiri canye zitatu yoza kumara amashuri ashobora kwirihira kaminuza atanguranye n'izo nkwavu zitatu zitanu inkwavu 10 koza guhera imyaka 2 amaze gushika mu majana amaze gushika mu majana ni ya mafaranga y'ishure yo caronka yo kwirira kaminuza tagoye abavyeyi mbere agacategura n'imigambi minini ya ivyo korora inkwavu nyinshi cyane kunywanisha ubworozi bw'inkwavu n'uburimyi mbeho yoza kumara amashuri atagikeneye ko leta iza kumuha akazi uwo musore ari ngaha yo ivyo bishingira intahe kumwe ndazi neza yuko akimara amashuri nawe nyine atabona yuko yoshobora gukora mu bigo nk'ibi by'inkwavu ukundi kwezi kwa kabiri ntabwo akora mu kino kigo kandi kuva ndahaje meje amashuri ngaciza mu kino kigo ndatanguye kubona impinduka mu buzima bwanje kuko ni byinshi ndiko ndahakura ntanzi yuko nomenye bose nanenzi yuko urukwavu runywa amazi sinenzi yuko urukwavu bashaka kurutera urushinge sinenzi yuko urukwavu bashaka kugubakira nkuko amaganga akajukwayo amahenene akajukwayo navyo nariza ariko no munsi ndabizi ihangiro mfise sirindi nuko ejo canke hirya yejo aho azomara kunsohora nk'umuregwa yareze yigishije ubworozi nk'ubu nuko nzogenda nkaja nshinga ubworozi bw'iwanje mbere bishobotse nkaza nundi gwaruka tukaja hamwe umugambi tuteze imbere ko igitungwa bita urukwavu ikikuru sumutahe ahubwo gikuru nubumenyi hanyuma umuntu akagira ishaka ryo kurondera akazakora hama petit tape to kwakora niko aza gusanga yamaze kuva mu bukene yarimwe akikura umugambi wenyene bwite nk'akarorero nk'urukwavu ndumva ko ufise mu 12 15 urashobora kuronka umuswi ngaha mugabo ukuze uwuguze ukajugana ukacuborora inyuma y'ukwezi amezi 2 umaze kuronka inkwavu 5 6 gutyo urashaka mu mutahe uraburose byoroshe kandi mu mwanya muto kibazo ni mu mutwe kubera turavyo twakuriye twakuze tumva ngo umuntu yayiza amashuri ngo heje amashuri ngo leta cyangwa leta mu muhakazi ako kazi rero no munsi nta kakiriho twova ibuzimu tukajiba ubuntu garuka rumaze amashuri icambere rugatangura buke gutangura si ikintu kigoye kandi umuntu yatanguye akubaka umushinge neza niwe muntu ava mu kintu gikomeye agatangurira hasi ku rukwavu rumwe inkwavu 2 inkwavu 3 eje inkwavu 10 hirya eje inkwavu amajana hirya eje inkwavu 1000 muca mumva yuko aba yageze kwihangiro yuko nawe yibeshaho agacabeshaho nabatoyi biwe kandi ugwaruka guno munsi rutajijutse ngo rutangura imigambi na cyane imigambi mito murabira biragaragara neza yuko ejo hatoba heza mugabe kinezera nuko twatanguye kubona ugwaruka nyene kandi ugwaruka rwamaze amashure ruriko ririjukira ubworozi bw'inkwavu bariko baravyiga cyane mu kumenya ubumenyi bakabona neza yuko akazi atari biro bakabona neza yuko akazi atari gufata ibitabo bakabona neza kubaho neza atari kuronka ibirongoronke ibihinda ahubwo akazi arakonye n'umuntu atanguye akaduga buke agashobora kwibeshaho ejo agashobora kubeshaho umuryango agashobora no guteza imbere n'igihugu twebwe ugwaruka ikintu hanura ugwaruka na jewe ndimo sikindi nuko twoje hamwe tugashira ivyiyumviro hamwe hanyuma nyimba hari usanga afise amafaranga ubundi ugasanga afise ubumenyi mu mutwe bamaze kujamwa n'abantu babiri umwe yazanye amafaranga uwundi uburyo bashaka gucusanga bace bashyamwe ubumenyi n'uburyo bagashakora umugambi canke bose ugasanga nta mafaranga bafise mugabo bafise ubumenyi bashaka guca barabo uwo muntu yafise ubwo buryo bagaca baje hamwe bagaca bakora kugira ngo bikunde
uyu mugambi bagiye gukora utera imbere cyangwa ugasanga abajene twebwe turafise amafaranga mugabo ntidufise ubumenyi. Ni byiza yuko twemera tugahiga abantu bafise ubumenyi tukemera barashaka tukanabakorera kugira ngo bikunde natwe ejo zo tugende twikorere imigambi yiwacu. Tuhamagarira abarundi na cyane cyane abarundi twokwita incabwenge aba baciye mu ishuri twova ibuzimu tukajibuntu kuko akakazi twita ko kaduha amafaranga ku kwezi ntigashobora kutubeshaho. Twovibuzimu tukajibuntu tukijukira gushinga imigambi kugira ngo tuze dufasha leta mu iyo migambi nyene abari ituma yinjiriza ituma ikigega ca leta kibomboka yongere tume kandi n'urugwaruka rwacu rushobore kuronka ibikorwa rukora rushobore kuhigira ubumenyi rushobore kubona ko imigambi ishoboka kandi kunda ha ruhande yuko boshobora kuhigira ubumenyi bakabona ko imigambi kunda nabo nyene bashobore kuhakura abadushoboye kutagira imigambi yabo bashobore kuronka akazi bashobora gukora kugira ngo bashobore kuronka udufaranga dushobora kubabeshaho kugira ngo dushobore gusahiriza leta kugira ngo leta ntiyame iri kwiragurwa no kurondera akazi idafise yo abantu bahejeje amashuri hanyuma natwe ubwacu dushobore kwibeshaho dushobore kubeshaho n'imiryango.